Holy Presence Studio. Holy Presence Studio. Superior performance. To find more, contact Holy Presence Studio. Superior performance. Nifuje kumenya ukuri. Soma ibitabo vy'Imana, Bibiliya, ibitabo by'ubuhanuzi. Narondera ku munsi kahise k'ishengero kugira ngo nshobore gutahura ukuri kw'Imana. Bibiliya ifise inkuru zose wifuza mu kumenya nimba ibihe byarahindutse canke ko dutegerezwa kubahiriza no kwitondera ibyagezwe vy'Imana. Uko Imana ari nyembabazi yakoze ibishoboka byose, ese imishurira umunsi wayo w'ukuri ukwihimbaza uwo tubona kuvayo 20:8 gushitsa 11. Bamwe ngo Isabato ni y'Abanyisirayeli, abandi ngo byarakuweho. Ariko soma Bibiliya uzomenya ukuri, kandi nawe mwene data uyu munsi nimba wakiriye agakiza ukizera Yesu Kristo uri Umunyisirayeli. Mwene data nawe n'umwanya wawe, gira ubushakashatsi, urondere, usome ijambo ry'Imana, usenge, wiyirize, uzomenya ukuri kw'Imana. Bene data bashiki bacu muri Kristo mukoraniye ngaha muri kano gatondo, ndabahaye mwaramutse mu izina ry'Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Mpagaze ngaha kuri uyu munsi kugira ngo ndabashingire intahe ku vy'Imana yakishuriye, kugira ngo ntahure umunsi wayo uwo yahezagiye ikongera ikaweza. Dusenge Imana. Data w'icyubahiro, Mana ushoboye byose, imbere yawe muri kano gatondo kugira ngo nganire na bene data bashiki bacu ijambo ryiza wambishuriye ukuri kwawe, kugira ngo kumbure nabo bafashwe n'iki gishinga ntahe n'amajambo yandi tuza kugenda turabira hamwe. Ndagusabye mu mpezagire ndongo rundi umuntu ruhagarara nkatemba, ariko ndasabye Mariko ngo hagararane nanje kugira ngo mbashe gushikiriza ubutumwa. Urakoze kwirukiro Mana ushoboye byose, nsabye nkenguka mu izina rya Mesiya, amen. Bene data, nkuko namaze kubibabwira, mpagaze ngaha ngo ndabashingira intahe ingene Imana yangiriye neza ikambishurira umunsi wayo wera ariwo twita umunsi w'Isabato. Nibanga rikomeye kandi rihambaye, kuko ubugira ubakwe akari kushishurirwa n'ivy'igikundiro. Jewe navukiye mu muryango w'Abakatolika basenga umunsi wa mbere w'imisi indwi kuko Bibiliya ibivuga. Nubwo bari Abakristo muri ico gihe basenga mu idini rya Katolika, ntabwo nabo nyene bagenda gusenga byari nk'izina gusa, bamwe twokwita mu Cyongereza nominal members. Nanjye kubera yuko bakora ibyo
nagendana nabo kugenda no kutagenda byari cyo kimwe. Mu myaka 27 niho nimukira mu ishengero rya Libre Methodiste, ibyo bita Free Methodist mu Cyongereza, kuva mu mwaka wa 85. Narabandanije kugera uyu munsi, n'igihe naca mu buhungiro mu cya Tanzania nakomeje kuba muri iryo dini rya Libre Methodist cyangwa Free Methodist. Maze gushika hano muri Australia, nta shengero rya Libre Methodist ryari rihari. Icyo twakoze twiyunze n'irindi shengero rya Baptist ryari rirongowe n'uwitwa Pasteur Jean Claude. Hanyuma icyo gihe twahavuye twunguruza turahindura tuja mu ishengero ryitwa International Jehovah Jireh Church. Murumva ko iryo zina riryoshe kumva, mu kirundi tworyita ishengero ryo ku musozi w'Imana. Uravye iki gihe Imana yabishuriye iri banga ryo kumenya umunsi wayo wera, jewe mfise imyaka 56 kandi mfise hano muri Australia narize ivyigwa ivyo bita theology cyangwa ishure rya Bibiliya imyaka 2 yose, barampa ubukaratasi ku mutsindo ubwo bita diploma. Ariko muri ibyo bihe byose haba ku ishure nta numwe yigeze asobanurira umunsi wa Sunday ariwo twita umunsi w'izuba cyangwa wa mbere w'iminsi indwi, ngo asigurire cyane byagenze gutya, byahindutse gutya cyangwa bimeze gutya. Nubwo twasoma Bibiliya ibyo bintu ntibyagaruka. Kugira ngo rero umenye ibanga ry'Imana iba ikwibiye kugira ngo utahure iryo banga. Nuko rero nicyo gituma mbakaze ngaha ngo ndabashingira intahe ingene Imana yabishuriye uyu munsi uhambaye uwo. Mu ntango z'umwaka w'2013 mu kwezi kwa mbere niho nagenda gutora umunyeshengero umwe, umwana w'umwigeme amaze nk'imyaka 13. Tugeze mu nzira turiko tuja ku rusengero, ngiye kumutora mu gatondo, niko yambaza ijambo rikomeye cyane kandi nanjye byanteye kusugumira kugira ngo kunsuguma cyane kugira ngo ndabe ukuri k'uyu mwana ahije kumbaye. Ukuri ko yambajije nuko ati, Pastor, ni kubera iki dusenga ku munsi wa Mungu cyangwa wa mbere w'iminsi? Kubera ariko nareza ariko nigishijwe nacenda guha igishu yihuse ndi dusenga ku munsi w'Imana, uwo bita uw'Imana ariwo wa Sunday, kuko Yesu Kristo yazutse ku munsi wa Sunday. Iryo niryo jambo nari mfise kandi niko nari narigishijwe. Uhereye icyo gihe rero byambaye umwete wo kurondeza, wo kuraba, usubira gusoma ijambo ry'Imana. Niko ndasoma ari Bibiliya mfise nini isobanura neza ibice uko bishaka kuvuga, cyangwa icyo twokwita commentaries bashiramwo. Niho naca ngenda nkarabantu hari index. Index ni kuri rupapuro usanga batondesheje ko urutonde rw'ibitabo, kumbure bagashiraho n'ibice bimwe bimwe urashobora kuraba kugira ngo bibanguke kuja kuba muri Bibiliya. Niho nasanga ijambo ryanditseho Isabato, Sabato. Maze kuribona nasanzeho imirongo myinshi igenda isigura ibijyanye n'Isabato. Njangira umwete rero wo kuraba. Niho nashika ku murongo umwe umbwira ibintu bijanye n'iminsi, kandi ibyo bintu biri ahantu hafi cyane ku rupapuro rwa mbere. Maze kugira research, ndagira research ndende, ndinjira hirya no hino ndarondeza kahise gushika akahise karanyereka ingene Isabato yahindutse ikaja ku munsi wa mbere w'iminsi. Mbere n'ikimenya muri iki kiganiro tugiye kugira, muraza kumva bamwe bivugira icese imbona nkubone ko aribo bahinduye Isabato bakayishyira ku munsi wa mbere w'iminsi indwi cyangwa ku munsi w'izuba. Nuko rero uhereye icyo gihe
maze kubona uko kuri nta kindi nakoze ubwanjye rero namaze gutahura icyo Imana igomba kuko namaze gutahura umunsi w'ukuri w'Imana maze kubibona ndagerageza uburyo bwose hari abagenzi bamwe nagiye ndabicisha ko bo mu mashengero atandukanye tuza turagana n'abapasiteri bamwe ariko abapasiteri bambwira bati no ntugire ubwoba umunsi wa Sunday n'abantu b'abahinga bagiye hamwe bavuga bati no turakwiye gusenga ku munsi w'Imana cyangwa wa mbere w'imisi cyanamubaza abahinga atari Imana ntihinduka kandi ntihindura irabivuga hariya muri Mariko Imana ntihinduka cyangwa ntihindura icyo yavuze no mu majambo yayo irabivuga maze kumva abapasitori bose bambwira uko naciye ubwo nyine ndongamo ikintu kizima nshobora gufatira umunsi abanyabwenge bicaye bakiyumvira bati dukwiye gusenga kuri uyu munsi ntamenya rwose ko Sunday umunsi wa Sunday umunsi w'izuba washyizweho n'abana b'abantu niho rero maze kuvumbura ibyo nagiye ku mavi ubwanje rero namaze gutahura ko ntegerezwa kuva muri Sunday kureka gusenga ku munsi w'izuba cyangwa ku munsi wa mbere w'imisengo ariko ndiyumvira ko ndongoye umukwaye nzobigenza gute nimba ubwira kimwe na kimwe bamwe bashobora kuranduka umutima kubera imyaka bamaze bari muri Sunday avugiyemo twarabapentekoste abametodiste ababatiste abantu batandukanye basi ndavuga nti biragoye reka nje ku mavi Imana ko yamaze kubona ko natahuye ibi bintu reka senga Imana uko izokugereka kandi izoshoboza abantu nashenja ku mavi ndasenga Imana atanumwe nabwiye ikintu nabunduye cyane narose muri ijambo ry'Imana mu kwezi k'umunani twadufise amasengesho ya iminsi yose twamaze gukora yo mu gatondo ku munsi wa gatandatu twadufise amasengesho dutangura saa moja y'igitondo tukayamara saa 3:30 cyangwa saa 4 hanyuma tukatuka kundi umunsi umwe mu kwezi k'umunani kubera yuko ivyo bintu vyangwaniyemo namaze kugira research kuriye namaze gusoma amajambo y'Imana aho uko ibintu bimeze ngo naca nterereza icyo bita umutwaro bavyita umutwaro tuvyita umutwaro iyo umuntu afise ikintu agomba guterereza muri uyo mugwi twavyita umutwaro nanjye ndavuga ndi ndabatunga umutwaro w'ibanga by'ukuri naranga kunga umutwaro w'ibanga kuko umutwaro w'ibanga ntabwo ndiko sengera ikintu kumbure kibi umuntu atambariye ariko uwo munsi nanjye byasugumiye byasunikiye gutanga umutwaro w'ibanga ko ntagomba kuvuga nibura ko abantu bohava bashwiragira basi ndabatunga umutwaro w'ibanga uguma ibanga ndababwira nti Imana niyabishura nzoheza ndababwire uko ibintu byagenze ibitevye kuja ku mavi barasenga cyo iminsi yose turi mu masengesho ku munsi wa gatandatu nta kindi nakora atari gusenga Imana uyu munsi wa Sunday uzowungura ko ryari ndasaba utumenyeshe ubwoko bwawe turi kumwe hano kugira ngo baze batahure igihe uzonyemerera ko tuvugana nabo nze sange waramaze kubategura atangorane ngira ikindi ngomba kugusaba nifuza ko igihe cyose uzobivuga uzogomba kubitomora kugira ngo bidahurike ntuzuvumejewe kandi naramaze kubibona naramaze kubitahura kandi mu mutima wanjye naramaze guturubanza ndasaba bize bivugwe n'abandi bantu turaha mu masengesho bavuge bati ibintu bimeze gutya na gutya ibyo niryo sengesho ryanjye sinifuza ko ibyo bizosubira gutya ngo nagomba ko bizovugwa n'abandi kandi umutwaro wanjye arawubaha tibitevye mu kwezi kwa mbere n'itariki 19 hariho umwigeme umwe yari amaze amezi ashika 3 cyangwa 4 ataza mu masengesho yo muri ako gatondo ku munsi wa gatandatu tumaze gushika mu gihe cyo gushikiriza ivy'Imana yadukoreye hariho umwanya w'intahe ntonto z'ivy'Imana yadukoreye muri iyo ndwi uyo mukobwa arashikirwa ashikiriwe yatubwiye ijambo rikomeye ati rene gani aho turiko turasenga hari ijambo ryewe mfise ariko murantunge mu kurivuga hariho umuntu amaze iwandi ndizindi n'umusore ava muri Perth kandi Roman Catholic yavuze ati yewe naho dusenga ku munsi w'Imana ariwo Sunday uwo itango w'Imana ni Sunday umunsi w'izuba cyangwa umunsi wa mbere w'imisengo
ati abasenga kuri uwo munsi bose ngo basenga igikoko, naho na jewe ndi Roman Catholic. Uyo mukobwa bivuze abantu bamwe twari kumwe mu masengesho havyuka uruhagarara, hatangura kuba kwitodoma ngo n'abatyoza ishengero n'abagira gute, ariko mu ruhande rwanje kuko narizi ikimana iriko iravuga irakora, uwo munsi ntaramenya ni inyishu ya mbere itanguye guserukira hano mu mutima wanje. Ndashima Imana, ndagerageza rero guhagarika uruhagarara nk'umurongozi w'ishengero, ndababwira nti mwihangane ko bavuze ivyo nuko yavyumvise aduhaye inkuru, ibisigaye turindire Imana ikizotubwira. Dufise Bibiliya niwo murongozi wacu kandi niyo twemera, ibindi navyo mpemu w'Imana n'Imana ubwayo izoturongora, izotwereka umunsi dukwiye kuyubahirizako. Aho ari ku itariki 19 z'ukwa mbere, itariki 23 niho nahamagara umugabo umwe twara gukota ko ihoro, aho nyene twakora kuri Sunday. Ndamuhamagaye ngomba kubuka ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu n'ukwa kane, ijambo yanyishuye ryabaye igitangaza. Aho kumbwira ko imisi ya Sunday iboneka, yaciye ambwira ko bahokivye bahatwaye uwo mwanya ntashobora kuronga, aca mpanura ko nokukinga imisi ya gatandatu. Ubwo nyene mu mutwe wanje haca hiyerekana ko n'uyo muntu ari umutumwa avuze nka vya bindi bimwe nasaba Imana ubizi bivuga angarukana ku Isabato. Ndavuga nti wa iyi ni inyishu ya kabiri. Ivyo ntivyarekeye ngaho, bukeye carampamagara ngo ba bantu bari barafashwe uko kwezi ngo bahinduye, ndasubira ndagenda ndakukinga kuri iyo Sunday nk'uko bisanzwe. Turabandanya kuri Sunday ngo twari bwahinduwe, nta kintu na kimwe cari bwakorwa. Urumva tumaze kuronka inyishu zibiri, naho batari bo kw'ishengero yazanye inkuru igomba kumakinga canke gushusha niyo twasaba Imana. Mu kwezi kwa gatatu itariki 8 ku mugoroba wa saa 2 niho najana umuririmbyi umwe ndamutahanye muhiri wabo, no kwegera urupangu wose nabwegere namushikanye kw'irembo. Hanyuma ndabwira nti sohoka ugende, ndafise assignment ngomba kuja gukora ariko niga ishure sinoteba, papa wawe yunganiriza vyinshi. Ndamuguye umuduga aragenda, jewe sigara. Kumbe si we yambonye ariko ari imbere y'umuryango, aca zarirukanka. Hanyuma yaca zarirukanka asanga aho ndi ku muduga, aravuga ati yewe afise ashuje cyane n'umuntu mwinshi n'umuriro uhambaye, aravuga amajambo y'ibirakurabo, naje numva nagize ubwoba. Yamubwiye ati uzi n'amakuru ndayabarimo, ati ni kuvuga ibintu bijyanye n'isabato, bwa bundi bimeze neza, isabato ni ukuri irambaye, twabibonye na twebwe, mbere umugore wanjye wewe yamaze no guca urubanza, ugiye gutokwicara mugira inama n'imboga, we wacasohoka agenda kwisengera hamwe n'abasenga ku munsi w'isabato. Ati kubw'ivyo rero nagira nsaba muganira abarongo n'umurongozi mugenzi wawe kugira ngo tuze twicara areka ari hirya y'ibyo ni images kugira ngo tuganire ico kibazo. Ubwo nyene nacerwa ni Imana ishimwe cyane ibishuye ikibazo canje uko cyari kimeze. Niho rero naraye kamwene data uwo twari dufatanije kurongora iryo shengero, hari kuwa gatatu ndi mu masaa 6:30 gutyo, ndamutelefona ndamubwira yuko hari ikibazo gikomeye kandi cyihuta nzizwa kuraba ku munsi wa gatanu. Aho hari kuwa gatatu mu masaa 6:30 ishira saa 7. Maze kubimubwira arambaza ati ni ikibazo giki, ni ikibazo gikomeye cyane. Icyo kibazo kirihuta kandi gitezwa kuganirwa gushika kuwa gatanu. Hanyuma ndaramubwira nti twokwicara kugira bakihuta. Ati ni ikibazo ki? Mbona mubwira ikibazo kwa umunyeshengero yacashuje n'umuriro mwinshi, avuga yuko bo bamaze gutahura ikisabato ku munsi w'isabato wariwe wari wakwiye kubahiriza kw'Imana no kuyihimbaza. Uwo mu gihe twoteba tutokwicara ngo tuvugane nk'abarongozi ngene vyogenda ngo tukiganire, bobo baca basohoka n'umugore ngo bamaze gufata ingingo. Uyo mwene data yameze nk'uwunyumviriza gatonya, yameze nk'uwunyumviriza, ariko maze gushika iyo naja nongera kumuhamagara kuko nta kintu byakiriye neza. Arambwira ati sawa, nongera kumuhamagara. Ibyo ari byo byose rero ku munsi wa gatanu haba hari uburyo bwo gutegura indirimbo
abo twogwanira ico kibazo abari mu ndirimbo vyotugora enda tuze tubigire ejo kuwa kane kugira ngo ku munsi wa gatanu ntibidutwara umwanya baririmba bagume kuririmba natwe dukora ico gikorwa ejo ku munsi wa kane. Naho nyene yaranyemereye ati ni sawa. Hageze kuwa kane mu masaa 9:30 kuko twari twambaye ko saa 10 ariho tubonana, niho yaciye anyandikira yaciye ampamagara ku isimu arambwira ati umukozi w'Imana nubwo mwateguye iyo nama jewe sindayizamwo, ivyo n'ibikorwa byanyu abo mwaravuganye barazi ivyo bateguye, jewe no banguye mu byo ntazi, kubw'ivyo iyo nama yanyu sindayizamwo. Kubera yuko ne namaze kubarika abandi naramwumvirije ngaca bugufi ndavuga nti izoke n'amahoro, hamagara abandi ndababwira nti inama yasivye turosubira ubundi munsi. Niho rero ku munsi wa Sunday turi gusenga kuri ico kibazo cyari kamaze kubone, nako kuwa gatandatu cyarongeye kiragaruka, wa munyeshengero arabivuga mw'ishengero rirashuha arabishyira hejuru, arabisomera n'igitabo cya Daniyeli igice cya 2, arasoma ico gice aratujana mu gice cya 12 aho avuga ngo abagize ubwenge bazobitahura kandi abashikanye benshi kugoroka bazokwaka n'inyenyeri ibihe bitazoshira. Atujana hariya niho yavuga ingene yamenye inkuru ingene yayibonye, hanyuma ndahaguruka arababwira nti bene data mwene data kujambo ushikirije hano ndarikengurutse jewe ndaryumva cyane. Nireka rero ndababwire ico nanje nokongera kuri ijambo uyu mwene data avuze yabonye yeretswe akabona ku munsi w'isabato ari umunsi wo gusengera ku Imana yacu. Muribuka ko nabahaye umutwaro mu gusengera, nta n'umwe nawubwiye yaba umugore wanje baba abana banje, nta n'umwe yamenye ikintu nabaterereje nk'umutwaro. Wari umutwaro w'isabato ko nari namaze kubibona. Ndavuga nti Mana n'iki gikorwa ngomba kugikora ugicishe mu bandi banyeshengero ntigisubire guca muri gihe kugira namaze kugitahura. None rero umutwaro n'abatuye mwarasengeye nanjye ndakubabwira senga inyishu nasavye Imana niyi. Amen. Abantu bose bumva baranezerewe maze kubabwira umutwaro n'abatuye ko ari waruhu birabatangaza, bumvise ibirere byashyize mu maboko y'Imana byarabatangaje cyane kubona ikintu mu maboko ye. Abantu bose baratangara, uwo munsi uhagarara biragorana, ariko nk'umurongozi nakomeje gusukamo amazi buke. Naravuga nti by'ukuri ndabona ikibazo cyabaye nabi kirakomeye, reka ejo arenga n'ibyari tuhamagara inama kugira ngo twicare icyo kibazo. Inama ya mbere yari bukeye umunsi dusengerako wa Sunday turangije gusenga wacha tuvuga amatangazo ubona cyangwa ngo nagira nsabe abarongozi bose ku munsi wa gatatu uze duhure kugira ngo tuganire ikibazo kihari ariko cyagendagenda mu ishengero kugira ngo dukore umuti. Maze gutangaza iryo tangazo aho dukura nabo ntizabakuye neza si benshi, yari nk'umwe aravuga ati ntibishoboka. Uwo yitwa icegera canje muri ibi bikorwa by'Imana niho yacambira yuko bidashoboka kandi bitagenda neza. Nanjye ndamubwira nti iki kibazo cyamaze kumurengera titwokirindiriza twokiganira kikava mu nzira. N'uwo munsi nyene yarampakaniye ko inama itaba, ntarabishaka ntabyarumva, inama ntishobora kuba. Ngenda mubahiriza kugira ngo ngende bukebuke umugenzi atinda ashike ku gihe abitahure kugira ngo tuze gukora ibintu twese tuko turabiganirako. Basi niho naca mpamagara abagenzi ndababwira nti please byari n'ubundi rasivye umwe mwene data arakaye ntazoza mu nama. Izo nzira zose niko ndazikora kugira ngo umuntu umwe numva ariko arararamika mbanze ndamwumvishe tuganire ibintu bigende neza n'abarongozi bonyine, ariko ndabyemera. None acafata akanya ndamuhamagara ubwanjye ku munsi niyumviriye, ndamuhamagara kugira ngo tuganire ikibazo turi babiri kugira kandi ndabe ndakinuje, ndategura amajambo y'Imana, ndategura amajambo yafashije ngo ndamaye story yose ingene imeze. Ariko maze gushika yanyemereye inama arayitaba araza turaganira. Nubwo wese kumbwira icyo kibazo
yarachanse n'ivyanditswe byera nari nzingo tuganire ko kugira ndamwereke ibituma n'ibindi yarampakaniye biramira ngo ayo majambo y'Imana ntayo ngeneye ndayazi byose ndabizi ndavugereye nuko muvyo ndabitahura acambwira ngo inama z'ivyo ntazigera zijyamo na gato niko namubaza ikibazo none kamwene data ibi bintu bigeze kure mu ishengero ririyo birashushe byogenda gute woshobora kumurusha kugira ngo nze kugane na bene data b'abarongozi bandi yaciye yishura ati ego birashoboka ashobora kumurusha ni none nibatakubona mu nama nzoyishura gute bategezwa kukubona mu nama yambwiye ati genda ubabwire uti wewe ntaravyumva igihe azovyiyumvamo azoheza yitaba izo nama ncandavyandika ntisubirira ngo ndavyandike neza sinzaba biva amakosa ncandavyandika n'ubika yabona vyanditse ivyo mbwiye naravyanditse ngiye kuvyandika ndabisubiramo numva nanditse neza ivyo nzobabwira n'ukuri hasi bukeye wace turana cendandika inama kubikurikira hari ku itariki nibatsizaye ku itariki 5 gace tugira inama ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane aho niho inama ya mbere yakoranye y'abarongozi tumaze gukorana n'abarongozi narababiga n'ibintu byameze byabaye yababwira story nyine zagiye nko kumwambutse namaze kubivuga naherekana imirongo muri Bible ivuga muri Bibiliya ivuga ijyanye n'isabato ukora umunsi wera w'Imana tumaze kuganira ibyo bintu ati bose bakibabwiriza amaboko rimwe bati yes utegetswe guhindura utegetswe gusenga ku munsi w'Isabto bano bati numva muri jewe n'akanyamuneza karenze turakoze Imana ndasema Imana urakoze Imana ikibazo nari nagutumye navuze nti nasavye nti nihagera kuvugana nabo bantu nze sange warabategura cyukuri umva ko ntabwo njyamo narimo nasanze yarabategura ubwo nyene bacabarambira bati pasteur nukwiye kugarukizana turari kinama ishengero rwose bikogenda neza njyana inama yihuse ndabwira ishengero ndaryandikira ndaribarira ngo ku itariki 13 tuzoba dufise inama y'ishengero rwose kandi ni images abanyeshengero baraje reka subiri magatoya abarongozi twari mu nama twari 8 ubutari mu n'umwe y'icenda abo bose batati nuko gusesura mbere wari warategura ngo bije hageze uyo munsi uje hageze nta kibazo n'kimwe nagize niho rero ishengero ryakorana mu tariki 12 ishengero rikoranye nk'uyo mu yari yaho ribo yaraza ariko ubwo yari yakanye tukazohonyora aho hantu basi ishengero rimaze gushika ndahiganira story ndabikuri bimeze ndababwira nasoma yabo twisubiramo turaganira bitari bike ndabereka video imwe ivuga kuba papa nyene bahinduye isabato kayishyira ku munsi w'izuba cyangwa ku munsi wa mbere w'isindwi ivyo byose baragaba twisunza amajambo yo muri Bibiliya bavuga bati ibi bintu byatewe gute ibi bintu batwara tuvyumva ku munsi mukuru gusenga Imana ku munsi w'isabato none ibi byagenze gute bose bari bishimira bati pastor ejo yakini gisika utangaza ko dusezeye Sunday uhaye ikaze isabato n'umwe wari muri akavuga kurangwa ko n'ubabera neza uko yerekeye ku munsi wa Sunday wo twasenga ko naciye enda turasenga iyo gusenga amatangazo ageze ndatangaza uhereye no munsi itangazo rishasha kandi ndoshe rinezereye turasezeye Sunday tuze tuti bye bye Sunday welcome Saturday abantu bose bati amen batubwira ibiganza rimwe ishengero rirakoma amati ibintu byari bigoshe byaririmba nguko rero uko isabato twayitahuye tukamenya ukuri kurimo izo nizo process zagiye zicamo Imana iratwereka iducishiriza muri izo nzira turasabira twumva kugira ngo ibintu bigende neza uyu munsi ishengero byose twari kumwe munsi turi kumwe kiretse
uyu mugenzi avuga ko bitamuhimbaye, ariko navuze nti fata akanya kumbure niwagira ahantu uri ukumva ko wogaruka uzugaruke tuzokwakira nk'uko ibintu byari bimeze. Kubw'ibyo bene data kuri inkuru yagenze hamwe wo kumva izindi nkuru zitandukanye n'ibyo nta kuri kuzoba kurimo kuko niko kuri ngombe kubamenyesha abariko baratwumviriza. Amen. Dusenge kandi Mana yacu iki gishinga ntahe niwe ukizi kandi mu nteguro y'igishinga ntahe wari ubizi. Prosese zose naciyemo ndazi ko byagenze ndatanze kuko iri ndagusaba kuzugororera abazovyumva kugira ngo bafashe gutaha umunsi w'isabato umunsi wera wawe urejeje. Urakoze, urabahezanira wese hamwe ndetse bifashe abandi ishinga ndetse bifashe ubwoko bwawe hirya no hino bashobora kumva ikirori gutahura. Urakoze, nsenze shima nsavye shima mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Reka rero tubandanirize ko amajambo y'Imana nayo byadufasha. Mbega isabato ni iki? Ni ikibazo ushobora kwibaza. Isabato ni umunsi wo kuruhuka cyangwa gusenga Imana yacu, kuko nta wundi munsi yashyizeho atari umunsi wayo w'indwi yaruhukiyeko ikaguhezagira ikaweza. Iyo niyo nsobanuro y'umunsi w'isabato canke isabato. Nuko turabaye kaze rero kuri aka kanya turi hano kugira ngo dufashanye mu kumva iri jambo ryamfashije kugira ngo tutahure icyo Imana itugomba. Iyo twaba kumenya uyu munsi Imana yashizeho, uyu munsi yashizeho ikawuhezagira ikaweza, tuwusoma turabusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere igice cya kabiri. Kandi ibi bintu biratangaje cyane, ni nacyo gituma abantu dukunda kubabwira tuti kubona ikintu kiri imbere y'umuryango aho winjirira hanyuma kikakunanira gutora. Isabato ni ku rupapuro rwa mbere umuntu ashikira ko, ariko biragoye kuko abantu kugira ngo abantu babibone. Dusome mu gitabo cy'Itangiriro igice cya kabiri umurongo wa mbere kugera gatatu. Imana yeza umunsi ugira indwi, ijuru n'isi binonosorwa kuremwa, bo n'ibirimo byose by'isinzi. Umunsi ugira indwi Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo byose yakoze. Nuko Imana ihezagira umunsi w'indwi iraweza, kuko ari Imana yaruhukiye ku bikorwa byayo byose ibyo yaremye kandi yakoze. Amen. Rari ijambo riri ku rukasi rwa mbere, ariko umuntu ashobora gutahura no kubona iyi myaka yose 56 maze uyu murongo nawe uca ko ngenda niyo nawusomye nabona ku isabato ariyo Sunday, umunsi w'izuba. Sinabona neza ko umunsi w'isabato ariwo ushika umunsi wa gatandatu. Ibyo nabyo abantu byaramaze kubazazanira, kuko mu guharura bahurura ngo kuwa mbere bahereye kuri Monday gushika kuri Sunday bagaca bavuga ngo umunsi w'isabato, umunsi w'indwi nk'uko Bibiliya bivuga. Sunday ni umunsi wa mbere w'iminsi indwi, ntabwo ari umunsi w'indwi uw'Imana yahezagiye ikeza. Turaca kuraba byinshi bijyanye n'uwo munsi kugira ngo dutahure ibyo ari byo. Kugira ngo umenye ibyo bintu wo kwibaza, twebwe tuvuga kuwa mbere kuwa kabiri, ariko abazungu abantu bari Burayi aribo batuzaniye ubutumwa hariya muri Afurika kera muri Afurika basengera ibigirwamana, bagenda bazana ubutumwa. Abo rero bavuga amazina yabo, Abafaransa bavuga ngo ngo dimanche, Abongereza bavuga ngo Sunday. Iminsi barayita amazina: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Ayo mazina afatiye ku bigirwamana. Ibigirwamana
nibyo bafatiyeko, ariko Imana ntabwo yigeze yita amazina ngo wewe wa munsi witwa Monday cyangwa Tuesday abanama. Imana yatonesheje iminsi yayo nk'uko Bibiliya ibivuga. Turacyari hano ku rupapuro rwa mbere, ahubwo birateye ubwoba kugira ngo abantu dukuye Bibiliya imyaka n'imyaka, ariko tukarangiza gusobanukirwa icyo Imana ivuga. Turabe hano abantu benshi baramaze gutwarwa n'uburyarya n'ubuhinga bwo muri iyi si buza kuyoberanya ijambo ry'Imana. Akarongo ko kuvuga muri iki gice cyangwa muri aka kanya n'iki, mbega umuntu yakubagira ati umunsi utangura giheki wishura gute, wewe wishura gute? Kubera ko twigishijwe ibyo n'abanyabwenge bagiye bahindura iminsi y'Imana nk'uko byavuze n'umwigishwa n'Imana Daniyeli. Turashobora kubona ingene iminsi bagiye bayita amazina hanyuma barahindura. Ni ukuvuga yuko umuntu akubajije ati umunsi utangura giheki, ukamubwira ngo saa sita y'ijoro, kandi umunsi ugahera saa sita y'ijoro. Ariko Bibiliya sikibivuga uko Imana yategetse ko umunsi utangura. Abanyabwenge baciye bahindura. Usomye Itanguriro igice cya mbere umurongo wa 5, ugasoma n'umurongo wa 8, ugasoma n'umurongo wa 13, ugasoma n'umurongo wa 19, ugasoma n'umurongo wa 23, ugasoma n'umurongo wa 34, urashobora kubona inkuru ni Yesu. Reka dusome umurongo wa 5 Itanguriro. Imana yita umuco umurango, umwiza iwita ijoro, buragoroba buraca uwo munsi. Uwo ni umunsi wa mbere. Byumvikana ko umunsi utangura ku mugoroba ukazohera ku wundi mugoroba, ariko abanyabwenge baca bagenda barica iminsi, umunsi bawuhera saa sita ugahera saa sita y'ijoro. Njagaruka muri rya jambo bwavugishwa ivyo Daniyeli yeretse ngo hazoba umugabo, uwo mugabo ngo azovuga amajambo atemba ateye isoni ku Mana, kandi azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe. Njangatahura ko hari abantu bahindura ibihe. Ubumva iminsi y'Imana uko Imana yatanze igihe barahindura, babishira kuri saa sita y'ijoro, Imana ihera ku mugoroba. Dusoma 8 havuga hati, maze iryo tazanure Imana igica ijuru, uragoroba buraca uwo n'umunsi ugira kabiri, uragoroba buraca uwo n'umunsi ugira kabiri, bityo. Nugomba kuhasoma usome Itanguriro igice cya mbere umurongo wa 5, 8, 13, 19, 23, 31, uzobona izo nkuru. Niho rero uzotushika ku munsi w'indwi, niwo jewe nuko ndavyumva Imana yitwa ko yisizina, kuko wabaye umunsi usumba iyindi, irawuhezagira, iraweza umunsi wayo, ukari yagugiye ko ibikorwa byayo byose. Nguko rero uko nabanje gutahura ku karatasi rwa mbere, nawe urabona kugira inama kugira ngo uje muri iki gitabo usome utahure iminsi itangura ku mugoroba igahera ku munsi ku mugoroba. Ni nacyo gituma bahimbaza Isabato ihera ku wa 5 ku mugoroba, kandi n'abakitwa ku wa 5 batwikira umunsi w'indwi kugera bukeye ku mugoroba Isabato ikaheza. Aho nibaza ko ubatujanye muri iki cigwa cy'Isabato icarico. Reka tubandanye. Nta wundi munsi w'Imana uzwi atari uwo w'Isabato wahezagiwe gukomera ukeza. None niki gituma bidatahurika? Satani umwami w'ibyiza aho umurambe neza nk'uko yahumye amaso Adamu na Eva, niko nari iki gihe yahumye amaso, kuko agenda agoreka iby'Imana akishiraho wiwe. Satani akagoreka iby'Imana akishiraho byiwe. Urabyitabo cy'Itanguriro cyarikwereka uko yahenze Adamu na Eva hariya mu gitabo cy'Itanguriro. Urabibona niko n'iki gihe Satani yahumye amaso kugira ngo tubone ukuri. Reka dusome Itanguriro igice cya 3 umurongo wa mbere turamanuka hepfo gatoya. Uko icyaha cyaje mu isi, inzoka yarusha ubugumbe ibikoko byose byo mu ishyamba Uhoraho Imana yaremye,
ibaza uwo mureke mbega ni by'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo. Urumva icyo kibazo nyine kigoye, yarakizingiye ngo ni koko ni iby'ukuri. Aho uvuga ati Imana yo yarambwiye ntimurye ku giti, ngo ni koko ni iby'ukuri Imana ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo. Abanza kunyegeza, umugore yishyura iyo nzoka ati ibyama ku biti byo muri iri tongo kwemererwa kubirya, ariko ibyama ku giti kiri hagati mu itongo n'ibyo Imana yatubujije tubijyeko cyane ko turabikoreko, kuko ngo twoye kugira ngo twoye gupfa. Umugore uyu Eva ahishyura neza iyo nzoka, batangura kugirana ibiganiro, Satani baramukwega mu biganiro, amubwira ikiganiro, ariko aramwishyura ati twarabwiwe n'Imana kwibutsa kwiye kurya no gukorako ko iyo nzoka yishyura uwo mugore iti haba n'inteke ntimuzopfa. Nuko Imana izi yuko umunsi mwabwiye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Nguwo rero arabakatishije ngo Imana yabonye igihe mwokwiga ko mwomera nk'Imana mugatahura mukaronka ubwenge bwo kumenya icyiza n'ikibi. By'ukuri Satani amaze kubahenda, Eva yagoye ukuboko akorako. Reka turebe bitagenze. Uwo mugore abonye icyo giti yuko ari kibereye kwiga kandi ko gihibaye mu jisho, ari icyo kwifuzwa kiremerekanisha ubwenge, yamura ku byo camwe arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Akajambo kakweze Eva nuko ngo yumvise ngo iki kimenyekanisha ubwenge. Nuko ubwenge abona Imana yaramusuzuguye, acabona iyo nzoka imubwiye ko icyo giti kimenyekanisha ubwenge, ako niko yafashe ngo kitabariye icyo kwifuzwa, kandi ariko arabana na Satani aramukwega igiti aracyifuza, kandi arazi yuko Imana yavuze nimuze mukirye n'ubwo ariko nimukore kuko mukoze ko muzohera nta kabuza. None hakurikiye nuko amaso yabo bombi arihweza, bamenye ko bagenda menya badandikanya ibibabi by'umusukoni birongeramo ubucokerwa. Murumva icakiye kihaba, kare bari bambaye ubwiza bw'Imana, bari banezerewe batabona ubwambure bwabo, bamaze ca ciza n'ikibi bacarabona bati oho, ngubwo rero ubwenge Satani yababwiye bwo kubambura imigenderanire n'Imana, bari bamerewe neza hamwe n'Imana. Iki gice tukibandanije umwanya niko ndababwira ingene Satani agenda agoreka ibintu akishiriraho byinshi. Imana yaravuze ati ntimuze mukore ko ryari itegeko, ntimuze mukore ko cyane ngo mujye kuri iki giti umunsi mwakiriye muzopfa. Ni nacyo gituma n'uyu munsi ijambo ry'Imana rivuga ko uyu munsi w'isabato Imana yaguhezagiye ikaweza, ariko wa mubi aragenda aragoreka yishiraho vyiwe imvugo yiwe n'itegeko ryiwe. Uyu munsi tukaba turi kuri uyu munsi wa mbere w'iminsi indwi w'uburyo abantu bishiriyeho. Reka tubandanye tuje imbere kugira ngo kumbure dufashanye muri bimwe kugira ngo dutahure icyo Imana itugombako. Iyo dusomye umurongo navuga ni Satani iki gihe yahumye amaso, ari iki gihe twese adufata mu bugoyi kiretse uw'Imana igiriye ubuntu. Ariko rero ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 3 n'uwa 4 usome mu izina rya Yesu, n'amajambo abereye cyane gusoma kandi nayo kwifuzwa umukristo. Dusoma ariko rero ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 3 n'uwa 4. Ariko namwe ubutumwa bwiza twahawe utwikirirwa abahona nibo batizera, bamwe Imana y'iki gihe yahumye imitima ngo umuco bubakire ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo niwe shusho y'Imana. Paulo avuga ati nimba ubutumwa bwiza bwa Kristo butwikirirwa abahona nibo batizera, bamwe Imana y'iki gihe niko nababwiye umwami w'iki gihe, Imana y'iki gihe yahumye amaso ngo umuco ntubagire ubutumwa bwiza bwa Mesiya niwe shusho y'Imana Yehova. Amena. Nguko rero uko Satani agenda aduhuma amaso,
uno munsi bivugwa ko isabato yakuweho nk'uko satani yagoretse itegeko Yehova yari yahaye Adamu na Eva, niko n'uno munsi agoreka ngo isabato yari y'abayuda gusa, ngo twebwe abandi ngo ntabwo ivyo bituraba, ngo nivyo abayuda gusa. Ariko ijambo ry'Imana riragomoye ingene satani yahenze Adamu, niko nabiki gihe agenda duhenda. Mbega isabato ko bavuga ngo yahawe abayuda gusa, mbega yabayeho n'igihe Imana itari bwashikiriza ibyageze ku musozi Sinayi. Isabato yari hari kimenyamenya, turabisanga mu gitabo cy'Imana hano mu gitabo cya Kuva. Imana yatanze mu bibazo mu gice cya 21, urabona ingene yatanze mu mabwiriza. Mu gice cya 16 urabona ingene yabibabwiye baza gutora manu, ingene bategerezwa gukora kugira ngo ntibazane manu zirenze cyane ngo bakore ibinyuranye n'amategeko, bagendera ku mategeko. Ibyo jambo isabato ryari risanzwe rihari, Imana irishira mu mabwirizwa kuko ryari rihari. Uhereye mu itanguriro hariya mu kurema, uwo munsi yarawuhezagiye. Imbere yuko Abisirayeli bahabwa ibyagezwe bari mu bugaragwa, yongerera wibutsa itararishira mu mabwirizwa. Reka dusome umurongo wa 20 igice cya Kuva 16:22 kugeza 25. Dusome mu izina rya Yesu. Maze kuwa gatandatu begeranye ibyo kurya bingana kabiri n'ibyo bahora bazana. Umuntu wese agira omeru zibiri, abakuru bose b'iryo shengero baraza baberera Mose, arababwira ati ivyo nibyo Uhoraho yavuze, atejo uzoba umunsi wo kuruhuka w'isabato, irobanura murabyumva. Aho Imana yabwaye abashikirize ku musozi Sinayi, ngo yandike kuri bya bisate by'amabuye hari imbere. Isabato yari ihari, tuvuga rero abantu ngo yabihaye Abisirayeli, yari kuyibutsa mu gushyira mu mategeko bibaze bibagira umunsi w'Imana uwariho. Nuko rero arababarira ati ivyo nivyo Uhoraho yavuze, ategetse umunsi mu ngo kuruhuka w'isabato, irobanura Uhoraho. Nibagende barondera ivyo bagomba, bateke ivyo bagomba, ibisagutse babibike babiraze. Nuko barabiraza nk'uko Mose yabageze, ntibyabora ntibyagwa urunyo na rumwe. Amen. Murumva ko icyo gihe Imana yabwiye Mose ati genda ubwire abantu batore ibyo kurya ku munsi wa gatandatu by'inshuro kabiri z'umunsi w'ejo, ati baze guteka byinshi, ibisigaye babiraze baze babirye ku munsi w'ejo w'isabato, kuko nta kintu bari bemerewe gukora kuri uwo munsi. Nuko babigenza uko mu minsi isanzwe uwahirahira akandura ibirenze iby'umunsi bukeye byaca bibora. Ariko ku munsi w'isabato, kuko ari umunsi w'Imana, umunsi uhambaye, harimo ubushobozi, ubuntu bw'Imana, ukuboko kw'Imana kwari kuri byo, ntabwo bwashobora kubora ngo bigire urunyo. Ariko mu yindi minsi nta n'umwanya bwaca bija mu runyo. Ni ukuvuga rero isabato Imana yagiye kuyishyira hagati mu mabwirizwa y'Imana, kuko ari umunsi wayo, byari bisanzwe itegeko rihari. Aho Abisirayeli bategetswe gukora ivyo ibihe byose. Ku munsi w'isabato bategetswe kubahiriza isabato imbere yuko arishira mu itegeko ryiwe. Ninaco gituma rero abantu tukwiye gutahura uko ibintu bimeze, bitwiyumvire kugoreka uko twishakira, ariko tumenye ko Imana ari byose, ari ishoboye kutubwira no kudutahuza. Abenshi bakunda kuvuga ngo mbega Adamu nawe yaravuze ku isabato n'iki cyangwa Aburahamu ayo mabwirizwa yaramura ko turubyaro rwa Aburahamu. Usomye mu itanguriro 26:5 urabona icyo Imana ivuga kuri Aburahamu. Nibwo hadatondeshe ngo y'amabwirizwa 10 n'ibindi, hari ijambo Imana ivuga. Reka dusome umurongo wa 5, itanguriro na 5, bavuga ngo nuko kuko Aburahamu yanyumviye agashyikiza namwihanikirije n'amabwirizwa yanjye n'ibyo nashinze n'ibyagezwe byanje. Ureke umurongo wa 4, nzogwiza urubyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo ku ijuru, kandi urubyaro rwawe nzoruha ibi bihugu byose, kandi mu rubyaro rwawe niho amahanga yose yo mu isi azoherumuja, na jewe ndimo. Kubera iki? Kuko Aburahamu yumviye Imana
agashiza ivyo yamwiharikirije n'amabwirizwa yayo n'ivyo yamushinze n'ivyagezwe byayo. Amen. Ninacho gituma ivyagezwe ntibishobora kubita na sokuruza Aburahamu ari Imana yavuga ati abo mw'isi bose bazoherwa umugisha muri wewe, natwe tukaba turi muri urwo rubyaro. Ivyagezwe yubahirije Aburahamu dutegerezwa kuvyubahiriza kuko birimo n'ijambo isabato, umunsi wera w'Imana. Adamu yaremwe ku munsi ugira gatandatu, inamana umunsi Imana yaruhukiyeko na Adamu n'abarindoyinga n'Imana kuri uwo munsi w'ikiruhuko. Ni nacyo gituma ikiremwa muntu dushobora kuruhuka kuri uwo munsi w'isabato nk'uko bikwiye. Amen. Ijambo ry'Imana n'ukuri kandi rifise ububasha. Biratangaje cyane. Ni nacyo gituma ndababwira nti Imana yari ibanga rihambaye. Abantu bariko baravuga ngo isabato niyo ngo Abisirayeli gusa, numva agahinda mu mutima. Ahubwo dusubire kuri Bibiliya tuyisome neza nk'uko Bibiliya tubwira ati nibatayisubira ngo barabe ngo bavuge ivyanditse muri iki gitabo ko biri, bazoba mubwira ntibuce. Reka dusome Yesaya 5:6 hatwereke neza icyariko. Wofata Bibiliya nawe ukaraba, tugakurikirana ukaraba. Umutwe w'amajambo avuga ngo niba ufise Bibiliya ushobora kuyifata kugira ngo usome n'ibintu nibyo ariko ndakubwira gusa, ariko usome nawe urabe. Amasezerano y'Imana ari kubizeye bose. Iri jambo rirahambaye, amasezerano y'Imana ari kubizeye bose. Ni nacyo gituma ijambo ry'Imana hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 12 kuko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Amen. Nuko rero aya majambo aramfasha cyane kumenya ko amasezerano y'Imana ari kubizeye bose. Jewe na wewe niwizera amasezerano y'Imana kuri wewe no kuri jewe. Ni ikibazo twumva turabire hamwe, aho abantu bavuga ngo isabato niyo abayuda gusa. Dusoma umurongo wa 2. Uku niko ragize ati nimwitondere ibiroranye mukora ikugororoka, kuko agakiza kanje kagira gashike no kugoroka kwanje kugira ngo hishurwe. Hahirwa umuntu akora ivyo, hahirwa umuntu. Ntabwo yavuze ngo hahirwa Abisirayeli, hahirwa Umwisirayeli. Hahirwa umuntu agira gute, akora ivyo ivyaha n'umwana w'umuntu abibaniriza akaziririza isabato. Iyo tuvuze umwana w'umuntu ni ukuvuga ikiremwa muntu, nicyo gisigura umwana w'umuntu. Abibaniriza akaziririza isabato ntayikengere, akarinda ukuboko kwiwe ntigukore icyaha na kimwe. Ni ukuvuga iyo twubahiriza isabato, benshi bagira bakicika ngo twubahiriza umunsi n'umunsi wera w'Imana. Dutegerezwa kuwubahiriza, ikigeretse ko tubuze ukuboko kwacu ntigukore ikintu na kimwe kibi imbere y'Imana. Ibigereka tumaze kumenya isabato twirinde kugira ngo amaboko yacu ntakore ikintu kibi. Gatatu, kandi umunyamahanga yifatanije n'Uhoraho yoye kuvuga ati Uhoraho ntazobura kuntandukanya n'abantu biwe, cyangwa ingone yoye kuvuga aterega n'igiti cy'ubu. Niba uri umunyamahanga, ariko Bibiliya yita umubaza w'Isirayeli turi abanyamahanga ku mubiri, ariko mu mwema bamwakiriye turaba Abisirayeli mu mwema. Ni nacyo gituma hano umunyamahanga yemeye kwifatanya n'Uhoraho n'ubwoko bw'Uhoraho, akubahiriza isabato, ntagire ikintu kimwe akora kibi, akirinda kuba gukora ikintu cyangwa n'ibitanu habi. Uwo nawe Imana iri n'icyo imuvugako, kuko ariko waragize kuby'ingone ziziririza amasabato. Ingone mu gice aricyo ni umuntu afise ubumuga, nawe wumve ingone icyo aricyo. Ni umuntu afise ubumuga, kumbure bishobora kugorana, badashobora kubaka mu mpamvu kanaka. Kuko ko avuze kuby'ingone ziziririza amasabato yiwe zigahitamo Umunezero zikabangiriza isezerano ryiwe. Ati nzozishirira icyibutso mu ngoro yanje no mu rugo rwanje, ndazihe n'izina riruta kugira abahungu n'abakobwa, nzoziha izina ritazoshira ritazokurwa. Urumvira ijambo n'akavuna mutima. Ingone nishobora kubyara, aho hari ikintu Imana yagombye kuva muri ibi bintu. Iyo nkone ziba yemeye gufatanya n'Imana,
ikaziririza isabato ngo azoziha izina rirangiranwa rihambaye riruta kugira abakobwa n'abahungu. Agomba kuziremesha kuko uwabyaye afise umuryango yirata umuryango munini abakobwa n'abahungu afise, atari inkone idashoboye kubyara niyubahiriza isabato uko ari gukora ikibi na kimwe, ati nzoriha izina rihambaye riruta umuhizi afise abahungu n'abakobwa. Murumva ko ari ijambo rihambaye. Uyo muntu azoba afise umunezero gusumba uwabyaye. Izina rurangiranwa, izina ritazoshira ritazokugwaho. Gatandatu, kandi abanyamahanga bifatanya nanje uhoraho kugira ngo bangorere bakunda izina ryanjye baba basavye banje. Umuntu wese ati umuntu wese listen umviriza umuntu wese umva Umunezero umva umuyuda umuntu wese ninachotuma mwereka tungaha mwereka tuhumba ya majambo utahure ntibazibaza kugira ngo isabato ni y'Abisirayeli isabato ni y'Abayuda. Ni umuntu wese yemeye gufatanya n'uhoraho bamukorere, umuntu wese aziririza isabato ntayikengere akabangiriza isezerano ryanjye, abo nabo nzobashikana ku musozi wanjye wera mbanezererwe mu ngoro yo kumusengeramo. Amen. Uhoraho aravuze amashiko meza mw'Ijuru. Abanyamahanga, umuntu wese wese yubahiriza isabato ntayikengere akabangiriza isezerano ryanjye, abo nabo nzobashikana ku musozi wanjye wera kandi ngo mbanezere nzobaneza mu ngoro yanjye yo kumusengeramo n'ibimazi batanga bizokwemerwa. Urakabura mwene data ikimazi cyawe utanga ijambo ukuri kurasenga ukabutubahiriza uyu munsi, ikimazi cyawe urumva kigushobora kugira ingorane umwanya wose kikaba gifise agaciro. Ni ukuvuga rero umunyamahanga jewe ndimo nawe urimo, reka tubane ijambo ry'Imana ryo tubwire ukuri hano kugira ngo turabe ibintu bimeze. Tuje imbere ngaha rero ngomba ndabereke akariganza mugombo ijambo ryanje rikandemera hano rigatuma numva n'umutwe wanjye n'ubwenge bwanjye bugatse. Abanyuko barasoma mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana 1:10 aho Yohana yavuga ati umunsi umwe nari muri Mpwemu, umunsi w'Imana. Umurongo w'10 avuga ngo dusome mu izina rya Yesu twandikisha amate ikaramu hari. Ku munsi w'Imana nari muri Mpwemu numva inyuma yanjye ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Rero iri jambo ni ry'abanyabwenge baca bahagarara ko ngo Yohana yeretswe ubutumwa yahishuriwe ngo ku munsi w'Imana. Hano tugomba gutahura umunsi w'Imana wariwo. Nico gituma mpagaze ngaho mwene data kugira ngo ndakwibutse ejo nimugoroba bakubwira ngo ku munsi w'Imana umenye umunsi w'Imana wariwo, hanyuma nawe uhitemo kugira ngo usenge Imana ku munsi w'ukuri kandi utahure. Aha Yohana ntiyagomye ko atari kuwa mbere w'isi imwe, atahari ku munsi w'isabato, ariko ari ahantu hagomba kukwereke neza kugira ngo utahure wa munsi Yohana yavuga n'uwaye. Reka tuyira muri Yesaya 5:8 ni ijambo nyewe nita akanyiganza mugombo cyangwa nkunda kubita umuruma. Umuruma murabuzi, abantu banyoye inzoga z'ibitoke murazi umuruma n'ibitoki bakanaguye hanyuma atamazi washizwe ngo bongereze. Mu Kingereza bavuga ni undiluted drink. Kakondi murazi gene isosa gira cyane, niko nkunda kwitira ijambo ko risosa rikarenga. Dusome Yesaya 5:13 niba kuri kirenge cyawe urukane rw'isabato ntega amatwi kugira ngo ufate Bibiliya tujyane, ukareka gukora ibyo wigomeye ku munsi wanjye wera, ariko ukita isabato umunsi w'umunezero. Mbere umunsi wanjye wera murumvise umunsi wayo wera ukawita uw'icyubahiro. Umunsi w'isabato n'umunsi wera w'Imana ukwiye kwitwa uw'icyubahiro, ukawubaha, ukwiye kubahwa. Ntukore ibyo ugomba ubwawe, ntugende mu masoko, ntugende kurima, ntugende wigombera, ntiwirondere gukora ibyawe wumva nta byagera bikenewe kuri uwo munsi.
ntiwirirwe mu bijyanye gusa bimwe byo kujya mwitana amazina mutwenga mwitana amazina cyangwa mu bujyagizo bikwiye kubaho nuko uzonezererwa jewe uhoraho nanjye nzoba kugenda ujyanira ku mpinga z'imisozi yo mu gihugu. Amen. Bene data n'uwayamaje niba kuri kirenge cyawe ngo ntukanagire isabato ukareka gukora ibyo wigombera ku munsi w'Imana wera, ariko ukawita uwo munsi uw'icyubahiro, uwo munsi ukawita uw'icyubahiro ukawubaha, ntukore ibyo ugomba ubwawe, ntiwiyongerere gukora ibyawe, ntiwirwe mu bijyanye n'ibyo gusa. Ngiki cy'Imana ikwemerera nuko uzonezererwa cyakuraho nanjye nzoba kugenda ujyanira ku mpinga y'imisozi. Ni ukuvuga abantu bose bahize isabato Imana irabanezererwa nabo bakayinezereza kandi ikwemerera ko turogenda amahoro kujyanajyana ku mpinga y'umusozi, n'ukugenda ataco winona, n'ukugenda atabwawe gutekeye, n'ukugenda wumva uremye kuko uri mu Mana. Ngo nzoba kujyanajyana ku mpinga y'imisozi, ntabwo uzigera unyegera uvuga ngo birateye ubwoba, ibi biranyica. Uzokwezagirwa kuba amahoro, kujandagira, ntagira ubwoba nabo mugendana nk'umuntu kumurema n'agahinda n'umubabaro. Nuko abantu bahise isabato umunsi wayo wera bakawita wera, bakawita uw'icyubahiro, ntibakora ibyo bigombera, ntibirwe mu bijyanye byo gusa. Nuko Imana twemereye ko tuzoyinezererwa kandi tukakomera amahoro. Amen. Ndagusaba mwene data kugira ngo ukurikire aya majambo yafashije n'abashobora kugufasha. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana riranezereye. Aya majambo usomye Yesaya 5:8-14, Yesaya 5:4-5-6-8, hari amajambo uzonezerwa je uhoraho, nzoba kujyanajyana ku mpinga y'imisozi. N'amajambo abereye cyane, amajambo ahimbaye cyane. Isabato twayivuzemo ibintu byinshi. Hari irindi jambo nise umuruma, amajambo akomeye agenda yita umuruma cyangwa akaniganza mu bwonko. Isabato ni ikimenyetso hagati y'Imana n'abantu bayo, ariko Sunday ni umunsi w'izuba. Akandi nifuza ko twokumviriza neza kwaza kuvuga isabato koko nuko haza kuvugwa umunsi w'izuba, Sunday. Dusome Ezekiel 20 ku murongo wa 20, ku murongo wa 12-20. Dusome mu izina rya Yesu. Munkurikire kugira ngo dusome amajambo y'Imana niyo nifuza ko turongora. 12. Ikigeretse ko mbaha n'amasabato yanjye ngo ari ikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye yuko ari jye uhoraho mbeza. Isabato ni ikimenyetso hagati y'abantu n'Imana n'Imana, hagati y'Imana n'abantu bayo, kandi isabato iratweza. Isabato ni ikimenyetso hagati y'Imana n'abantu bayo, kandi yeza igubasha kuko yabera iratweza ikadutunganya. 20 singomba kubarambira, ariko ufate Bibiliya tugende tugana. Mweze amasabato yanjye, haleluya, mweze amasabato y'Imana ari ikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye ko jewe nduhoraho Imana yanyu. Uhoraho ni Imana yacu, uhoraho ni Imana yawe, uhoraho ni Imana yanyu, uhoraho ni Imana y'abanyamahanga bose, Imana y'isi yose. Isabato itegerezwa kubahirizwa kugira ngo Imana icyubahiro kandi tumenye kwa Muremyi wacu. Kuvayo 31. Reka dusome amajambo kuko ijambo ry'Imana ntirwananya, ahubwo rirashigikirana. Hazi ijambo hariya hakazi irindi hariya. 3:11. Dusome muri Kuvayo, ubukaratasi n'icana muri Bibiliya y'Ikirundi. Ni ikimenyetso hagati yanjye n'Abisirayeli kugeza ibihe byose, kuko mu minsi 6 ariyo je uhoraho naremye mw'ijuru n'isi, ku munsi w'indwi nkaruhuka, nkarangiza nkaruhuka. Ni ikimenyetso cy'Imana kiguma kigaruka, ni ikimenyetso hagati y'abantu bayo. Ijambo ry'Imana rigaruka rigaterana imirarwe, ni nacyo gituma dukwiye gutahura icyo Imana itugomba ko ku munsi wayo w'Imana rukundo. Ni ikimenyetso mu bitahure, ni ijambo rihambaye hagati y'Imana n'abantu bayo. Reka tujye navuze mu gishinga ntayo hariya ko hariho umuntu Daniel yeretswe ko azohindura ibihe n'ibyagezwe. Uyu munsi ngo batubirabe mu gitabo cya Daniel 7.
kugira ngo dutahure neza. Ubwo buvugisha bwavuze ko isabato izohindurwa n'umuntu yabyeretswe mu myaka 600 imbere y'uko Yesu Kristo avuka. Imyaka 600, uwo munsi wahakiye imyaka 2600. Urumva ni igihe kirekire cyane. Dusome amajambo y'ubuvugishwa ntagenda ubusa, arateba gusa ariko agashika. Reka dusome mu izina rya Yesu. Daniel igice cy'indwi umurongo wa 25. Fate Bibiliya tujyane kugira ngo utahure. 24:25. Kandi ku by'amahembe 10 muri ubwo bwami hazokwadukamo abami 10. Ibyo nzobivuga mu kindi gihe, nzobisobanura neza. Maze mu nyuma zabo hazoza uwundi mwami ariwe azogira itandukaniro n'abambere, kandi azonesha abami 3. Isumba byose 25. Soma numvise. Isumba byose azoyivuga ko amajambo y'agatituro, kandi azoshoboza abera isumba byose. Azogira imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe. None tugeze hehe? Kandi bazokurekerwa mu maboko yiwe kugeza ibihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizoshirira. Imana tubabarire cyane. Muntu w'Imana udashaka gutahura ngo usubire ku byegezo by'Imana, usubire ku munsi w'Imana kugira ngo utahure ko ari umuntu yahinduye iteka n'amategeko, kandi yari yarabivuze. Daniel umusazi w'Imana yari yarabye umuvugishwa, yari yaramaze kubyerekwa arabivugishwa kuyo muntu azovuga amajambo y'agatituro ku Mana isumba byose, azogira imigabo yo guhindura ibyagezwe n'amategeko. Uyu munsi isabato y'Imana yahinduwe kuri Sunday, umunsi wa mbere w'isindwi. Uyu munsi itegeko ry'Imana ngo kuko kuziririza isabato bararikuyemo, bigira ngo wibuke kuziririza umunsi wa Sunday. Niwo wumva ko wasubiriye mu byagezwe. Ibwirizwa rivuga ngo ntugasengere ibigirwamana bararikuyemo, ariko twebwe abakristo bizera iryo bwirizwa ririmo. Ntitutegerezwa gusengera ibigirwamana byakozwe n'intoki, ntitutegerezwa kurebura sikuti na kiyuni, ntitutegerezwa gufukamira ikibumbano icyo ari cyo cyose, uko tuba gifite amagagwe, uko tuba cyarashushanye, uko tuba gifite izahabu, uko tuba kiyagayaga kose. Umukristo w'ukuri ntakwiye gufukamira ikintu na kimwe cyabumbwe n'intoki nk'uko ijambo ry'Imana. Ntukakikubita imbere, cyaba icyo mu kirere, cyaba icyo ku isi, cyaba icyo mu kiyaga, cyaba icyo munsi y'isi, ntukikubita imbere. Ariko bene data usanga bikubita imbere y'ibigirwamana, bakibagira itegeko mu mateka y'Imana ko riri harya nyene. Iryo naryo ryaravanyweho muri ayo mateka, ntirikiboneka mu mabwirizwa bo bishingiye. Ariko amabwirizwa y'ukuri, iryo teka ry'Imana ukagira ibishushanyo mbanga cyo kubita imbere irahari, kandi kuziriza isabato ni ukuri kose dutegerezwa. Bene data ngo ndabagira inama musome amajambo y'Imana. Ariko no munsi nta byinshi novuga cyane muri iki gihe, ariko kandi nzovuga byinshi mu gihe kiza, kumbure tuzotegura amadividi n'ibindi bizodufasha. Murabona iki gishusho cy'uwitwa Constantine Hambaye, Constantine the Great. Uyu mugabo yagize urugamba rwana n'uwundi mugabo aho yaronye inzinzi ku kiraro bise Moravian, atsinda urugamba ngo yabonye ikimenyetso kiri kw'ijuru ngo cyari cyanditse ngo kubera iki kimenyetso ubonye ngo tsinda. Hanyuma kumuragira bakwe atsinda umwasi wiwe. Uyu nawe Constantine yasenga izuba, nta kindi gikorwa yasenga izuba, kandi abakristo icyo gihe bari mu gahamo gateye ubwoba. Maze rero aca yiyorobeka yigira umukristo, ahagahengwe abantu bagira ati okay, kugeza ubu rero ndabaye agahe nanjye ngo nibahere umukristo, ngiye kuba umukristo, ndabaye umukristo. Aca bahagahengwe abakristo baca baraduza amaboko bati uyu muntu ni igitangaza. Iryo tegeko rero amera nk'uriho cyo kubica no kubahama, amera nk'urihagaritse gatoya. Ariko Satani n'umunyabwenge yakumva uburyo bwo kubacakira neza. Hakiri igihe gitoya, atari igihe kinini, yagwanye urugamba umengo mu mwaka niba ntihenze mu kwezi kwa gatatu, yatsinze urugamba mu mwaka wa 312. Hanyuma itegeko najya carisinga mu mwaka wa 321. Urumva ko araciye nk'iminsi nk'imyaka 9 gusa, arabahenda ariko acazanira itegeko. Murabona itegeko rivuga First Sunday law enacted by Emperor Constantine, March 321 AD, imbere ya Yesu Kristo.
On the venerable day of the sun, let the magistrates and the people residing in this city rest, and let all workshop be closed. In the country, however, persons engaged in agriculture may freely and lawfully continue their pursuit, because of it often happens that another day is not suitable for grain sowing or for wine planting, lest by neglecting the proper moment for such operation, the bounty of heaven should be lost. Given the seventh day of March, niho ryatangwa iryo tegeko. Reka tubizane mu Kirundi kumva ushobora kubitabura neza gusoma. Insobanuro y'ibyo mu Kirundi havuga ngo kuri uyu munsi wo gusenga izuba biramenyeshejwe abacamanza n'abamuri bisagara n'abadandaji bose ko boruhuka kuri uyu munsi. Ariko mu gihugu cyose birarekuriwe kandi biremerwa n'amategeko ko abakora ibikorwa by'uburimyi abo barashobora kubiba imbuto no gutera imizabibu kugira ngo ntitwanjanywe ngo ngombe aka kanya k'umugisha uva mu ijuru. Uko niko Sunday ryaciye risubira riragaruka, abantu bategezwa kuja kuri iyo Sunday bica bija mu migambi. Ehera hano naho iki kinyamakuru carikozwe n'ikinyamakuru yita Catholic Record. Iyo tuvuga ngo Catholic Record no kuvuga ni record zakozwe n'ishengero rya Katolika. Church is above the Bible, and this transference of the Sabbath observance is the proof of that fact. No kuvuga ikinyamakuru cyanditswe n'icyo bise Catholic Record. Katolika iri hejuru cyane risumba Bibiliya. Mbere n'ikimenyamenya cyo guhindura Isabato ku munsi wa mbere w'iminsi indwi nicyo cyemezo cy'uko kuri. Raba ikinyamakuru aba bantu banditse bakabitangaza bakavyemanga bati ni twebwe twakoze ivyo. Ni nacyo gituma ryajabo muri Daniel rica rigaruka ko hari uzohindura ibihe n'ivyagezwe ngibi nabo babishingira intare. N'ikimenyamenya ko ishengero riri hejuru y'ivyanditswe ari uko guhindura Isabato ikajyanwa ku munsi wa mbere w'iminsi indwi. Wumvaga mwene data byumva gute? Wowe utahura ukamenya ukuri ingene kumeze. Reka tumvirize DVD akanya gatoyi kumbereza kugorana ibitahurike neza icyo dushoboye gufata turaza kubibashikiriza. Nuko rero twumvirize ingene bimeze. Mutega amatwi. Who changed the day? Ninde yahinduye umunsi? God? Yoba ari Imana? Oya. Was it Jesus? People say Jesus. Yoba ari Yesu? Bavuga ngo ni Yesu. Abanamba? Well, it must have been. Abandi bavuga bati birashoboka. Ni mu gihe cy'intumwa. Ariko nta byabaye. Bibiliya uko imbwira nawe mwene data, ibi ni ibintu bigaragara nk'iryo zuru rya mu maso hawe. Iyo ngiye muri ubu buvugishwa buhambaye, umuntu wese yemeranya nanjye mvuze iby'ubuntu, ukwizera, ibikorwa. Ariko iyo ngiye mu bijyanye n'ibihe n'ibyagezwe, umuntu wese asuhuza umutima ati sinzumva na gato. Antikristo niwe yahinduye umunsi. Mugenzi wanjye ari ngaho uyu munsi arahavaza atubwire bimwe byavuye mu burongozi bw'ishengero rya Katolika ryera nk'uko biyita ubwawe. Humviriza ibi ni ibinyoma kuko ntabwo ibyanditswe bishingira intare. Nguyu rero uwundi murongozi w'ishengero rya Roman Katolika atubwire. Our beloved father, Pope Leo XIII, mukundwa wacu Papa Leo wa 13 yavuze ko bafashe isi mu kibanza cy'Imana ishobora byose. Our beloved father, Pope Gregory mukundwa wacu Papa Gregory w'indwi yavuze ati that the Roman Church ubwa mbere ishengero ry'i Roma ryasizweho n'Imana yonyene. Kabiri, nuko ishengero rya Katolika rivuga ko ryabayeho ubwa mbere na mbere. Gatatu, ngo Papa niwe ashobora kubogoza abepiskopi no kubasubizaho. Kane, kandi abaganwa bose bategerezwa kumusoma ku birenge.
gatanu that it is lawful kandi ngo for him to aremerewe depose n'amategeko emperors. kubogoza abami b'amareta y'isi 6. gatandatu That his sentence ought not ijambo to be ryiwe nta reviewed by n'umwe anyone, ashobora kurihindura and he alone kandi can niwe review gusa the decisions asubiramwo of all. ingingo abandi bafashe 7. indwi That he ought to be judged nta by no n'umwe one. ashobora kumucira urubanza 8. umunani That the Roman Church never erred, iri shengero rya nor roma lied, katolika ntiryigera according to ryihenda Scripture, kandi ntirizigera ever. ryihenda nk'uko ivyanditse bibivuga I have repeatedly offered nakomeje gutanga ishimwe ry'amadolari igihumbi ku muntu wese yonyemeza ko bivuye muri bibiliya ko bikwiye ko nubahiriza umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Sunday holy. There is no such nta law tegeko in na the Bible. rimwe muri bibiliya It is a law ni of the cyagezwe Holy c'ishengero Catholic rya Church katolika alone. tagatifu. The Bible says, Bibiliya ivuga iti remember the Sabbath day mwibuke to keep kuziriza it umunsi wera holy. w'isabato. The Catholic Church ishengero rya says, katolika naryo riti haba namba by my divine power I kubw'ubushobozi abolished the bwanje Sabbath day bweranda and command you nahinduye to umunsi keep w'isabato holy the first day hanyuma of the week. mbategeka ko mwubahiriza. And lo, the entire nuko rero civilized world isi yose ica yubahiriza iryo tegeko ryashyizweho n'ishengero rya katolika. T.N. Wright, ikinyamakuru cyo witwa TRI CSSR mu nama nkuru yabaye mu 1884. The Catholic Church for over 1,000 imyaka years igihumbi before the existence ishengero of a ry'abaprotestante ritarabaho by virtue of her ishengero rya divine katolika mission, ryahinduye isabato changed iyishyira ku the munsi day wa mbere from w'iminsi Saturday indwi. to Sunday. The Catholic Mirror, ikinyamakuru bise September ikirori 23, cya katolika 1893. mu kw'icenda itariki 23 1893. Which is the ikibazo Sabbath day? nuwaho munsi w'indwi. Answer. inyishu Saturday ku wa is the gatandatu Sabbath niwo day. munsi w'isabato. Question, ikibazo why do ni we kuki observe twubahiriza Sunday umunsi wa instead mbere of w'iminsi Saturday? indwi mu gishingo cy'isabato? Answer. We observe inyishu Sunday instead of Saturday turawubahiriza because the kuko ishengero Catholic rya Church katolika in the Council of ryahinduye uwo munsi mu Laodicea nama nkuru yabereye i Laodicea mu mwaka wa transferred the solemnity from Saturday to 336 Sunday. inyuma ya Yesu Kristo. Peter Geierman, The Convert's Catechism of ikinyamakuru Catholic cyitwa Thought, Peter Garment Second edition, mu gitabo 1910, cy'inyigisho za page katolika 50. inyandiko ya kabiri mu Question, have 1910. you any other way of proving ikibazo that the church hari has ubundi power buryo to bwo kwemeza institute ko festivals ishengero of rifise ububasha bwo precept? guhindura iminsi Answer. n'ibyagezwe? inyishu Had she not such iyo power, ritagira ubwo she could bushobozi not have done that in ntiryari which all kubikora modern religionists aho amashengero yose She yemerana could not have nabo. substituted the observance of Sunday, the ntabwo first day of the week, ryoshobora for the kujyana observance isabato of ku munsi wa mbere Saturday, w'iminsi the indwi seventh day, a change for which kuko there is no nta scriptural byanditswe authority. bibivuga. Stephen Keenan, a umugabo doctrinal witwa Stephen catechism, Kennan page mu nyigisho za 174. katolika paje There is but 174 one church on the face of the earth ngo hari which ishengero has the rimwe power ku isi or claims rishobora power to guhindura make laws binding on the amabwirizwa conscience, yasizweho binding n'Imana before God, kandi ko ari binding we under penalty of ashobora hellfire. guhanira abantu mu muriro. For instance, akarorero the institution of Sunday. ugushinga umunsi wa mbere w'iminsi What indwi. right has any other church hari to ayandi keep this mashengero day? yoba yubahiriza You umunsi answer wa by mbere w'iminsi virtue indwi of the third commandment. wo The kwishura papacy changed the wo fourth kwishurwa commandment n'ibwirizwa rya and gatatu called it the third. kuko papa yahinduye says, ibwirizwa rya kane aryita irya remember gatatu that rivuga thou riti keep holy the Sabbath day. wibuke kuziririza umunsi w'isabato wera. Sunday is not the Sabbath. umunsi wa mbere w'iminsi indwi ariwe Any Sunday schoolboy knows ntabwo ari that. isabato. Sunday is the n'umunyeshuri first wo day of the mu week. shure ry'intango I have arazi ibyo repeatedly offered ko Sunday ari umunsi wa mbere $1,000 w'indwi. to anyone nakomeje gutanga who amadolari knows igihumbi that Sunday ku is the muntu day wese we are yonyemeza bound to ko keep. bibiliya ishobora kuvuga ko And no one has twokubahiriza called for umunsi wa mbere w'iminsi indwi. It was the Holy nta n'umwe Catholic yahamagaye Church kugira ngo that changed atore the ayo day of mahera. rest from Saturday, n'ishengero the ry'iya seventh romani day, katolika to Sunday, ryahinduye the isabato first day of the week. iyishyira ku wa mbere w'iminsi T.N. indwi. Wright, ikinyamakuru cy'uwitwa CSSR, TRI in a lecture delivered CSSR in 1893. cyanditswe mu 1893.
Studio. Holy Praises Studio. Superior performance. To find more, contact Holy Praises Studio. Superior performance.